Reka kurira wiganyira ngo ubayeho nabi, kandi hari abifuza kumera nk'uko ubayeho. Ahubwo shimira Imana kubona ugihumeka, kubera iyi si irahindagurika. Ikimuga cipfuza kugira amaguru, uw'amaguru yipfuza kugura akamoto, uw'akamoto yipfuza kugura imodoka, uw'imodoka akipfuza kugura indege. Shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka. Isezerano ry'Imana nubwo ryateba ariko rirasohora. Nshuti yanje ntiwihangane, shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka. Isezerano ry'Imana nubwo ryateba ariko rirasohora. Nshuti yanje ntiwihangane. Aho twagendeye ntiturigera twumva ngo hari umuntu yarondeye avuga ngo ndahejeje. Waba umukene cyangwa se waba umutunzi, waba ukomeye cyangwa se waba woroheje, waba uwo hasi cyangwa se waba uwo hejuru, twese tuzinduka kurondera uko twobaho. Buri wese afise ibibazo bimukwiriye, icyo dusaba ni ukwiyegereza Uhoraho, kuko iby'isi n'amayobera. Shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka. Isezerano ry'Imana nubwo ryateba ariko rirasohora. Nshuti yanje ntiwihangane, shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka. Isezerano ry'Imana nubwo ryateba ariko rirasohora. Nshuti yanje ntiwihangane, shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka. Isezerano ry'Imana nubwo ryateba ariko rirasohora. Nshuti yanje ntiwihangane, shima ukubayeho ugihumeka, byose birashoboka.